hariho ukuntu nk'uko bivuze umengo hari ibintu abakobwa bagiyemwo vyoba biteye sinzi ko novuga ngo biteye isoni canke umengo n'akamaramazi ivyo bintu cane cane aha cane iwacu ukumva umuhungu agiye gukora ivyo vy'umuziki umengo wewe n'akazi mu artiste quand il s'agit y'umukobwa canke umudamu babiraba dans notre bavuga ati mu kabari simvuze ko ari bose mugabo benshi vraiment niko babibona ukuntu umengo uriko uja mu ngeso kuri bamwe kuri benshi banashaka usigaye uri mu kabari bagushize kuri afishe ivyo bintu kumva nyine abantu baratangaye ivyo n'ukuri niko bimeze sinzi ko hari n'uzobihindura ariko kuri jewe ariko biko biraza bakunzi ba Action Vibes TV iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu ukwemera kubyara ubuzima ushobora kuba uri umaze iminsi kano kajwi warakibagiye ariko ni kakandi nyene kamamanyisha nawe ushobora kuba uturavye uno munsi ari rya mbere uri mushasha mamanyisha arakugumbiriye karibu gumane natwe uno munsi twatewe iteka turase umushitsi mwiza gose reka tumuhe akanya kugira ngo abaramutse murakoze kumpa akanya ndabaramukije mwese nitwa Nancy Mugabekazi canke Bodwin pour les intimes yego nasha nakuri Action turashobora kwita Bodwin oya nari nisabiye kuja muri uwo mugwi muri uwo mugwi ngo bizoza ni buhoro buhoro Nancy karibu cane murakoze turakwishimiye wakoze kuduha umwanya nizera yuko tuza kuganira ibintu biza gufasha abantu benshi mbwa cyane cyane igitsina gore n'umunsi turikunze rwose turikunze cyane none Nancy wotubwira mu ncamake wobaza mbega Nancy ni Nancy icambere novuga Nancy ni umwana w'Imana kandi ikunda ndeka mvuge ngo ikunda cyane ko ndabizi naho abandi nabo nyene bakunda hanyuma novuga mère célibataire ndi psychologue clinicienne ndi no muririmvyikazi yego mu ncamake n'ivyo jewe nciye numva ikindi kiganiro kigira kabiri kubera arigihe uronka umuntu ntumuhushe surtout akantu jewe nafashemwo ni mère célibataire amonya ndagashize muri twamugina munkundiye tuzokora ikiganiro cya kabiri tuvuge kuri abo bantu tuvuge kuri abo bantu abakunzi bacu abakunzi bamanyisha murazi igituma cyanyene numva nyene no mujyaniranya mugabo uyu munsi nshaka tuvugane na Nancy nk'umukunzi canke nk'umunyamuziki mugabo mwumvise ibintu by'amashuri jengeranije ntumvise neza sivyo hagiyemo ibintu by'amashuri oya mwavuze nivuge mu majambo make nibaza ko ari ivyo ufite nashatse kugira ngo nyene bakumve ntiduhave bibaza ngo nakantu dupfuye gushiramwo kubera nako kantu nako ndaza kugahagarara ko cane ku bakunzi bacu muratwihanganira murumva ko turi hafi y'imiduga irengana mw'ibarabara ariko kandi muraza kutwihanganira no ku rurimi turaza kuvanga indimi kubera ko nibaza ngo hariho aho tugera ugasagara ibintu twavanze canke vyatunaniye gusigura neza mu rurimi rwacu rw'ikirundi ariko ahanini turahagarara ku kirundi mbwa nimwumva dushizemwo utundi tuntu mutwihanganire none Nancy mu majambo avunaguye wewe nka Nancy nk'umwana w'Imana nk'umukunzi w'Imana ibyo byose tuguma turi abantu turagira ibyo dukunda ibyo ngaha turi muri ubu buzima nibyo dukunda iki wanjye
Eh, ni byinshi mugabo nuvugamo bike. Jewe ndakunda Imana, ndakunda umuryango wanje cyane, ndakunda umuziki, yego ndakunda na psychologie cyane na sport naho ntayigira kenshi. Ndifuza kuzoyishobora kwigira yego. Nivyo amajambo nanka icambere nanka kagayi umuntu ngaya ni ibintu byinshi nanka ariko reka mvuga ivyo. Murakoze cyane. Ariko ko nta muntu ashakanga pembe ako nta muntu Ngira ashakanga mvuge je nongera ko cane akarenganya. ego nakumenya Jewe akarenganya tugeze kuri stade y'akarenganya mba numva Ako no vraiment. kuvugira umuntu uwo ari we Ego. naho mba ntakuzi umva no muri bisi no mwibarabara iyo barenganije umuntu mba numva nyene umva ndababaye nkumva umengo nyene ari cyo nshoboye nogenda ndamurenganuye uyo muntu. None Ganasi iyo bariko baravuga hariho iteka ry'umuntu muri rusange mugabo iyo bariko baravuga iteka ry'umukobwa iteka ry'umwigeme wewe uritahura gute? iteka ry'umwigeme je novuga ngo ukuntu numva iryo jambo sinzi ko ndarivuze neza. Iteka ry'umwigeme deja urinze uvuga umwigeme nuko sinzi ko ako kirindi hagati ndagushiremo gato sinkunze kumva ngo iteka ry'umugabo ko msi bama ngira no kumenya ngo ngo barisanga bararivana urakoze. Rero jewe ko ndaribona ni ikintu sinzi ko ndavuga ngo nticyubahirijwe ariko barinze bakivuga naho jewe Christian kavuga ati kubera iki bavuze bati iteka ry'umwigeme. Jewe ku iteka ry'umwigeme mvuga nti umwigeme umuntu apana ngo ategerezwa kubahwa agahabwa iteka mbese akubahwa urumva niryo teka numva muri byose mu byo akora byose akubahwa kujya n'undi wese yokubahwa. Yego igituma wavuze umwigeme nawe ucumva hari igituma nuko jewe iyo bariko baravuga iteka ry'umwigeme ndabifatanya na kahise ngira ngo imico yacu mugabo kandi wavuze ko ukunda Imana naho turetse n'imico yacu kera muri isezerano rya kera banirishasha uretse ko no mu guharura baharura abagabo n'abana. Ni kuvuga rero ngo ubiravye neza quelque part si hano iwacu gusa hariho ukuntu umengo umwigeme byari bimeze ukuntu. Rero nama mvuga nti ndashimira Kristo ko yaraje Kristo ngo araduha ijambo araduha twese umva hariho ahantu n'ukuri yadukuye n'ahandi hantu yatugejeje mugabo hariho ukuntu abantu bitiranya ugasanga ryateka baryitiranije n'ikindi kintu. Iyo rero turiko turavuga iteka ry'umwigeme ni iteka ry'umwigeme muri rwa rupfasoni sinzi kuvyumva kubera ko hariho aho umengo turavyitiranije umengo dushatse kwikura kw'ikintu sinzi ariko nibyo nyene nakubwiye ati kubera iki bavuga ngo iteka ry'umwigeme ni rarement en tout cas ntabyo ndumva ngo iteka ry'umugabo cyangwa umushinga ntahe ubumengo yararivukanye. Nzo urumva jewe aho nari ngomba kugera ni mbega muri rya teka ryacu turavye nabi ntiwava usanga ahubwo turanaritakaje aho bariko baragerageza kuri do nakandi kabati sinzi ko basubiramo. Urumva iteka ry'umwigeme donc wavuze ati nawe kugira ngo urinde uvuga iteka ry'umwigeme urumva ko hariho akantu turavugana twe nawe twibaza ko abagabo ngira ngo nukumengo bararyamanye bararivukanye hama nari ndiko ndavuga nti none mbega muri kwa guhabwa iteka uri umwigeme uravye nabi nta kuntu wahava usanga waritakaje aho wibaza ngo uriko uravuga mu iteka ryawe yego kumbe ukura ritakaje. Ndatahura uriko uravuga ariko numvuga gute muri societe canke novuga ko uko uri
Burundi en particulier en général muri Afrika nibaza ko aho hantu hariho ivyo bintu umengo birakaze cyane ariko wumva nk'uko uriko uravuga umengo bariko bararwanira bavuga ati inkubo yitakariza ariko jewe nivuze personnellement mvuga ntiteka imigeme yararivukanye kandi azoryamana iyo ni d'après jewe ako rero niko nashaka ko tugeraho ni kumva ko nk'umuntu wa iryo teka urarihawe n'uwakuremye ni ukuvuga ngo nawe urarifise peut-être wajyatswe canke nawe ntiwamenye ko ubundi n'iryawe urarisanganye ugaca usanga rero icyo gihe hari igituma ndibaza bavuga ivyo urinze uvuga ngo iteka ngo ujye mwigeme nuko bagerageza kuryapa rero bagerageza nawe kurisubirana sino jewe kuri jewe mvuga nti nararivukanye kandi nzoye ndarisazana ngende ntaha nkirifise ubu ni jewe naje nibanza yuko turarivukana gusa ni ngira ngo aho tuba turi aho tubaye abariduha canke abaritwaka kumva iyi canke iriya mugabo ubundi twaremwe mu ishusho y'Imana natwe ngo iryo teka turarivukana umuntu wundi wewe uko byumva narifise ikibazo mpava ndakubaza nti waciye usa nk'umpaye inyishu nagomba kubaza nti hari ubucuti mufitaniye n'Imana yego cane turafitanye ubucuti n'Imana kandi bukomeye atari burya bucuti abantu bibaza ngo urumva umuntu ngo ari ukuntu abantu bavuga bati umuntu yama aja kwisengera regulièrement agira ibi n'ibi ariko umuntu niwe amenya ubucuti afitanye n'Imana batarinze no guca no kundi muntu yego je ndabufitanye n'Imana kandi bukomeye personnellement ukumva uti je nansi yego biraryoshe none umuntu amenya gute ko afitanye ubucuti ivyo rero biratandukanye umuntu ku wundi biravaria umuntu ku wundi ngene abibona ngabo je ndabufite ubwo mfitaniye n'Imana nije numva ndazi nyene numva ndasenga Imana nkicara nkaganira n'Imana jewe ubwanje ntarinze no kujana hano kandi nkabona ubwo bucuti mu vy'inkorera mu vyo nanje ndayibwira nanje umva ndabibona mu buzima bwanje bwose ubucuti dufitanye ndabubona yego sinzi rero nk'abandi uwo ni jewe oya mu bisanzwe hariho ubucuti tugirana nkunda kugira reflexion iyo umuntu ashengeye umuntu apfuye donc harabaho bamwe baba bumva umengo nibo bari inshuti ziwe nibo bari abagenzi biwe gusoma mugabo nk'uko bivuze ugasanga ari umuntu hariya mu mfuruka mudashobora no kuvyibaza mugabo ugasanga bari abacuti babandi close nkunda rero ntashimye kuvuga cyane kuko ntibyumvikana wowe ndayikubwiye nibaza ko atabyuta nicyo gituma ako kantu ndakukavuga rero ujya muntu kenshi usanga ari umuntu twinyoha ugasanga ari umuntu twashize hariya kure ugasanga ari n'umuntu twibaza ngo ngo nakango none ngo ujyanya ngo babazwa n'iki mugabo burya ubucuti bw'umuntu n'undi bumenywa n'abo bantu babiri wewe ntibiragoye kuza ngo uvuge ngo urumva rero niba natwe twebwe abantu kubera ko nibwira ngo dusuiva l'exemple y'uwaturemye nimba rero twebwe abantu dushobora kugira ubwo bucuti wowe ukumva ubwo bucuti kandi nawe yariga ubwo bucuti udashobora kubudefinisa rero nibwira ngo n'ubucuti n'ubugenzi n'Imana nibwira ngo nuko nyene nibwira ngo tuba dufitaniye ukuntu tubana tugendana ego turi babiri ukuntu nyene hari ukuntu nyene koko wabivuze wowe ubuzi ingene mubanye n'Imana yawe biragoye vraiment gusigurira umuntu biragoye umuntu niyo bivamo kuko urumva deja n'ubucuti bwawe n'umuntu nkawe buragoye gusobanura ca wiyumvira rero ubucuti n'Imana uca usanga ari ibintu bitoroshe gusigura none ganasi ngira ngo uraza kumva igituma ngira ndakubaze kino kibazo numva ashaka kubaza ingingo yatumye ikintu catumye ufata ingingo yo kuririmba canke kuja mu muziki genre motivation ikintu cakumotive objectif canke vision yatumye wumva woba muri uwo mugwi w'abanyamuziki murakoze
jewe sinzi ko novuga umuziki deja jewe ni passion jewe ahanini yego ndabikora nk'akazi novuga mugabo ni passion ndabikunda kandi naho nabyize nuko nyene byaje uko nyene rero sinovuga ngo ndafise ngo nshaka nego ndashaka kudushika kuri muziki nk'uwari wese icyo akora ashaka kudushika kure ariko cyane cyane ni passion yanjye ndabikunda bisanze ndabikunda urumva ni nka kwa kundi ikintu ubu kirimo ari passion mugabo ugatusanga haragiyemo n'akandi nuko byagenze haragiyemo nyene bigahinduka akazi mugabo ubikunda mugabo au départ yari passion none watanguye ibintu byo kuririmba mashije natanga kuririmba nk'akazi canke kuririmba gusa je novuga ko ari histoire ndende kuko sinzi ko novuga ngo ni ibintu biri muri famille canke hereditaire canke sinzi ngene novyita mu muryango twese abantu nka twese turaririmba aba oncle abo tuvukana bamwe baravuza gitara abandi bakavuza piano nibaza ko biri mu maraso gutyo kuko nta muntu n'umwe yavyize kandi bose barabikoze nk'akazi abo bose wow hanyuma bose babisanga babigiyemo uko nyene nta hantu namwe baba bavyize biri mu maraso yego hanyuma gutangura kuririmba kuva nkiri muvuga muri primaire secondaire rimwe muririmba mwicara mugaterama n'abagenzi mukaririmba twebwe no twopoke ntagukwiriyemo baba dufise amakaye ugasanga urasekaye sans feuille wandika mu turirimbo ukunda yego tundi twose nanje ibyo narabigize yego rero niho novuga ngo natangure sinovuga ngo kuko nararirimba haje nyene vuko nyene uvuga tukandika turirimbo turyoshe tukaririmba n'abagenzi ngaje bambye uririmba neza kabo je nabona umenye tuko turirimba twese cyo kimwe mugabo nkabikunda nyene vraiment nase rinje namukunda cyane nkaririmba turirimbo twiwe nkumva nyene bavuze ngo uririmbo turirimba neza mvuga uyu mwana nabindi mbona ndakura ndaheza université kubitangura kubikora nk'akazi biri très récent kandi si bya kera nibaza ko ari nka natangura 2020 nagenda hagiye usohoka nyene n'abagenzi tukaja mu bijya bya karaoke open mic urabona ko umwe wese ashaka aririmba kuvuga ati umwe akaririmba nanje nkavuga ati kananje ndirimbe nkabona abantu bararyohewe kambwe muri kurimba bose murimba neza kuvuga ati je ndirimba nk'abandi bose je nabona umengo umva rero uwo hariho umukobwa n'umudamu yabikoresha acarambwira umunsi ati none kubera icyo tubikora nk'akazi ntabwo nkubona mengo none byavuye no bikora nk'akazi reka nzobigerageze acatangura akazarambira akambwira tuzoze tugire open mic mu ma evenement mu masoirée y'abantu bikaryoha nyene akambwira ati none kuririmba neza nanje nguma ndavuga ati final mareka rero bya bintu no bibyaza rero ndabikora yego kuko deja ndabikunda ndatangura rero kubikora nk'akazi ushiku nkabikora mbangikanya n'akandi kazi ko narakora nk'umueducatrice psychologue n'umueducatrice ntaco byantwara kuko yari passion cyambere n'ubu ni passion ni ibintu nkunda ntaco bintwara mvuye ku kazi naho nabamvaye mvuye yumva n'ibintu byo kenshi tubikora mw'ijoro 19h 20h mvuye ku kazi nkaca muhira nkitegura nkagenda ku kandi kazi ko kuririmba umva biraryoshe nyene kuko ndabikunda nca ndabibandanya uko yego Redi hariho abatangura kubikora kinyamwuga bakiri nko muri secondaire bakabikora comme ça ugasanga même par après naho yashitse kwiyo kaminuza niki ntaco bimutwaye ngo urumva wowe utanguye kubikora kinyamwuga wahejeje kaminuza witwa naka donc turi hani wacu dusanzwe dufata abanyamuziki nk'abantu no muri rusange dufata ko ari babandi batize canke naho nabo babarize tugafata ko ari babandi batiga ngo bagere kure none wewe byagufrenye donc ukumva yuko urumva nka nasi umva bavuze ati genda umu educatrice hamwe uvuga ati none nk'abahora bambona dans l'autre monde nibansanga ndi de l'autre côté bigenda gute ntibyaguciye intege ico ni cambere
numva umengo cari kuguca intege. Ica kabiri tugaruka kuri ca kindi natangurako nk'umwigeme, urabona abigeme hariho aho umengo iki kibanza n'iki kibanza c'est mieux pour les garçons mugabo ku bakobwa ibyo bintu bibiri kuba waraciye mu ishuri warize warahejeje amashuri yawe urafise izina ukuye muri iyo education hanyuma kandi uri n'umwigeme, ibyo bintu bibiri ntibyakubereye intambara? Icyo cya mbere wavuze cy'uko ngo umuntu ngo wumva ngo benshi babitangura bari muri bakabikuramo ugasanga babikuriyemo. mbanje nkasubiye inyuma gato kuvuga ngo muri secondaire canke iki jewe nibaza ko nabikoze au bon moment, umwanya mwiza kuko ikintu cyose kibera ku mwanya wacu. Nari gushobora no kubikora niga secondaire mugabo l'occasion ntiyari byipresente. Rero ikintu cyose je me dis ko kibera umwanya wacu, nashoboye kubikora nk'umwuga maze guheza université pas parce que nanka gukonona ngo amashuri yanje canke iki kuko n'abandi barabikora niba nzi babikora, niwo mwanya novuga wavyo byashikiye ko nanje sinzi. Hanyuma ico cyuko ngo nuko niyize ngo nukuri n'ibintu muga nivyo novuga ngo ya societe yacu culture mu Burundi cyane cyane no muri Afrika en general womengo ngo ahandi barabikora bariga kandi bagaheza bakongera bakabikora, ariko nyine nahagaze hano iwacu. Yego rero nanjye donc kuri jewe nukuri kuko yari passion ntacu byigeze binononera ko deja ndabikunda cyambere kandi ntacu bimbuza ntibyigeze bimbuza gukora akazi. Rero ndavye nkasanga icyo kintu ndagikunda kandi ntikimbuza kuja ku kazi, ndagenda nkaririmba nkataha ibyo nkaja ku kazi mu gitondo kuko nako n'akazi nico suringiye ni passion mugabo n'akazi plus yo kuba ndabikunda biranampenda. Rero ni kuri ntivyigeze bimbere ntambamye ngo mvuge ngo ndumva ngo deja isanzwe ntavuga ngo ntaraba ibyo abantu bamvuga ngo ibyo ngomba isigaye gitoya. Yego vraiment je nzi ko atacu ngize kibi ntace ngira n'Imana n'abavyeyi banje isigaye nkabona nawe ntacyo bimubwiye ni mama nkabona nawe ntacyo bimubwiye nta nuko agize ngo avuze ngo uramaramaza aranabikunze aho c'est déjà bien ibindi jewe nuko ibindaho. Yego nibaza hari ico ntishoye na umva twari kuri kote y'ubrayo nka nansi yo mu educatrice ukaja muri ivyo bintu by'imiziki ama iyindi kote yari kuba uri umwigeme ico cyane cyane. Yego ico cyane hatanye tubaye mu gihugu cyacu muri Afrika hariho ukuntu nk'uko bivuze umengo hari ibintu abakobwa bagiyemo byoba biteye sinzi ko novuga ngo biteye isoni canke umengo nakamara amazi ibyo bintu cyane aha cyane wacu ukumva umuhungu agiye gukora ibyo by'umuziki umengo wewe n'akazi mu artiste quand il s'agit y'umukobwa canke umudamu babiraba dans notre bavuga ati mukabari simvuze ko ari bose mugabo benshi vraiment niko babibona ukuntu umengo uriko uja mu ngeso kuri bamwe kuri benshi banashaka usigaye urimba mu kabari bagushize kuri afishe ibyo bintu kumva nyine abantu baratangaye. Ibyo nukuri niko bimeze sinzi ko hari n'uzobihindura ariko kuri jewe ariko biko biraza kuko kare no kuri jewe je me dis ko byaba marginalisé kurusha ubu unyi rero twizeye ko bizohinda biramenya biriya bintu ucumengo uramenje kandi ikindi naco sinzi uwo mengo uramenje uwo mengo kuko ibintu bidakorwa kuri benshi biririmba n'umukobwa biteze ngabo jewe still nkuko nakubwiye ko jewe uko mu gihe ata muntu ngiriye nabi no mu gihe n'umuvyeyi atakibonye nabi mukuri kandi akaba ari passion yanje bikaba binampemba uko byoba bingana kose jewe bisigaye n'ukuri nta nakimwe bingiye. None wibaza nk'ubu ko iyo uza guhaguruka hanyuma nk'ubu nka mama agavuga ati urabona mwana wanje urabona aho turi urabona ko
umva umengo byari kukorohera kubihagarika canke uri kugerageza kwiyumvira sivyo ko atari ibyo bihezuma atari ko byagenze navuze nti okazu nani navuze ati bihezuma ko atari ko byagenze nibaza ko uko nari kubigenza nari kumwicarika mama wanje n'umuntu atahura kandi aciye ubwenge cyane numwicarika nkamusigurira ndazi yari kubitahura yari gutahura kandi nkamubwira ndeka ibyo wose ukuntu biba bimeze ndazi ko yobitahura nawe ko nk'ubunye aramaze kuza ahantu nkorera aho nuko ntakyakoreraho narigeze kumubaza namubaza tujane yego turajana abikunze ubuzima ko atayibonye nabi yabibona nabi naho nari kumusigurira ndazi ko yari kubitahura hari igihe tugahaguruka tukagenda mu ikintu ikica nk'ikindi icyo cyose kandi ukakijamwo wowe wumva ugihimbariwe kandi ukumva nyene uri fier y'icyo kintu mugabo wagerayo usanga l'image la réalité quoi iratandukanye na l'image wowe ushitseyo none muri donc urinjiye ce n'est plus seulement la passion mugabo kandi irabaye na fonction donc ushitseyo wasanze ca gicapo wahora wiha niko kimeze jewe nibaza ko ntabaye desu cyane sinabaye desu uko nabyibaza niko nasanze bimeze usibye ko umuntu ntari buri ibyo ahura nabyo bitari byiza akazi kariko kose naho katobara kuko kuririmba mu kabari muri ibyo uhura nabyo mugabo Jesse nabaye jikate tradition none umaze guhaguruka ukabijamwo urumva nasaratanguye donc kuba wasohokanye n'abantu ukagenda ukaririmba ibyo umengo ni normal donc ntibagutakisa ntibavuga bati node ubunye ni monde yiwe n'ibyo arimwo mugabo noneho rero nk'uko wabivuze urahagurutse uratanguye kuririmba uraririmbye uragiye ku mafishe abantu barakubonye abakuzi abo mwahuriye ku ishuri canke abo muhurira mu buzima busanzwe bwa misi yose ntabo mwahuye bakubwira bati wasaza kurabo ntibobura nk'uko nabivuze nk'uko nyene umuntu aba afise ibyo ashaka mu buzima nk'uko nyene yari passion yanje n'ikiri passion yanje nzokwa muri passion yanje akaba ari n'akazi abo ntibabuze vuba sigaye urumva umva utukomante hano twabuze twinshi turi negative novuga ibyo zose zarabaye mbwe zabaye nyinshi novuga ko ari commentaire ziri positive iyo benshi barambwiye ni kuri ari positive birafasha ariko reka ndakubwiye ko naho zari kuba negative vraiment ngende umuntu ayize cyane ni ikintu nagishatse ndagikora atawungiriye nabi ndagikora no kuri mafi ni zinezi nezi hano kwezi ya nzajya ni papa ndabikora yego umva hezuma ko wowe wari kuko ndazi ko hariho abantu bahaguruka passion ibyo byo kuririmba canke iki ugahaguruka mu buzima pour une chose hama mugabo kubera ibyagiye biraguca intege ukiro twuva bya bintu ya passion yawe wayihevye ukiro twuva bya bindi wabiryamitse donc ukanka ukabura iyo energie yo kubandanya mba urimeta encore twavuga ati bya byose je nibaza ko ari bitagize neza none mu kurangiza kino kiganiro niki wumva wohanura abigeme bafise iyo ndoto ngaho iwacu kurumva ahandi barabikora bikaba ibintu bisanzwe bafise iyo ndoto canke n'izindi ndoto zose zijanye n'ibintu umuntu ashaka kubamo akaba expose kuko urumva l'exposition ubunya surtout niyo kiriko iragorana kuko urumva ariwo umuntu akubwira ati wewe none sigaye nawe ndakubona kuri ati ibyo nibiki urumva ugasanga baramarginaliza cyane iyo exposition donc wowe wumva wobahanura iki kugira ngo kubera n'ibyo bindi nakubwira urumva wewe nk'ubu barakubwira ati mbega nawe usigaye uri ku marezo sosiyo rero kubera ko aya marezo sosiyo tuyajya ko mugabo urumva hariho donc tuyakoresha
de manière diverse ugasanga nyene hariho ama objectif aya nariya hama rero ugaca usanga wa muntu nawe acuvuga ati no none je sindi nk'abandi bimwe twavuga ati none niba musaza wanje yagiye gukora ibintu nanje nkaba ndayishoboye pourquoi pas jewe ugaca usanga rero hari n'igihe rero ushaka kwisigura kwisobanura cyangwa ugasanga ushaka kwihiteka ku nguvu donc ugasanga uriko uraritakaza niki uhanura umwigeme afise iyo ndoto canke indoto iyo ari yo yose kuba mu ndoto ziwe no kugumana agateka kiwe kuko urumva aragasanganye urakoze kuba mu ndoto ziwe aho nyene ngo no kugumana agateka muri za ndoto kuba mu ndoto yawe deja ntibigukuraho agateka niko nje ndabibona gukora indoto kuba uco wewe wifuza kuba mu gihe atakibugize n'ukuri nibaza ko bitakubuza agateka reka mvuge nti kuri ndabivuge mu majambo nkuko nama numva babivuga kuririmba mu kabari niwe gukora ko agateka bivanye na wewe ingene ico ushaka n'ukuri kurabikora wikoranye discipline nta muntu n'umwe azokuburira imbere nta muntu n'umwe ukabasya neza mu kazi kawe ukagira discipline ugakora ibyakujanye mu majambo make nukuri niwe gukora ko agateka abandi ibyo bashobora kwibaza bashobora kuvyibaza mu gihe atari ibyo ntaco hanyuma abo bigeme uwo mwigeme yoba afise novuga nka talent canke ico ashaka gukora mugabo akavuga ati mbashagiye bizenda gute no umuhanura n'ukuri ko atokwezita yo kwilansa agakora ni ukuvuga ngo agahaguruka nk'uko wabivuze agakora akaja muri izo ndoto ziwe zikava mu ndoto bikaja muri realite agakora yego atitaye ku vyo abantu bovuga mu gihe wewe muri we yumva bimuhaye amahoro atakiba ariko arakora ni ukuri je no umuntu akora yahaguruka wowe wese yoba afise ico yumva ashaka gukora agaca kibuzwa nuko ngo uyu yobibona uko aba boyibona uko canke nta bakobwa bamenyereye gukora ibi n'ubundi numva nibigaruka hahandi none ubu bibona gute oya vraiment uwo muntu ahari hose ashaka afise icyo ashaka gukora agatinya ngo nukora umukobwa nomumenyesha ko ico kintu deja si icaha mu gihe ugikoze atabindi bintu uri kurajamwo bindi yego bitarya ingeso mbi ugakora ku kazi kawe naho wowe uri umukobwa nta kibazo n'ikindi kandi atama tegeko uvyoye urinze guca inyuma y'amategeko gukora ibintu bitari byo nukuri no mpano kwa yahaguruka agakora kandi yo azonshimira hanyuma ngo novuga jewe herekano wavuze ngomba ko tugaruka ko gatoya wavuze ati umukobwa afise indoto runaka afise ikintu ashaka gukora ati mu gihe ubikoranye discipline shaka ngaha banyumve neza nagumye ndakigarukako hari igihe kagateka dusanganye natwe ubwacu dukontribuwa kugataka yego aho rero niho nkunda ku sinzi umuntu yabwiye ngo wowe ntibitwa feministe ntoya kubera ufite jewe d'abord ndi umuntu créé à l'image de Dieu d'abord déjà nahubwo non seulement ntituzi ako gateka ko tugafise ahubwo ntituzi ubundi la valeur umuntu de sexe féminin benshi vraiment iyo abo twari tuyizi ubu ugenda wihagaze ukumva ko udashobora gutakaza agateka kawe peu importe les situations donc ugakora ikintu ukavuga ati c'est mon choix mugabo ntugikoreshwe kubera yuko hariho rero rimwe na rimwe turi dodombana hasi tukavuga ngo urumva ngo ntibatwubaha ngo ntibadutera iteka ntibaduha agateka mugabo ugasanga on a contribué à ça urumva ugasanga kubera yuko ari umukobwa akorera aha araretse atanze accès genre ku muntu wese nasanze rero iyi si irafite ukundi kuntu imeze burya hari igihe umuntu atesta akaraba yuko c'est facile hajya ahantu nohinjira byoroshye si titole sale ni direct kandi kibabaje rero hinjiye wa mbere n'ubundi azinjira n'ubundi yinjira donc ikiba inzira nyene yagutse igenda ahantu hose
alors ni clin d'œil mwumvise yuko yabivuze quelque part biradusaba discipline, biradusaba kumenya ngo mbega jewe ndi, biradusaba kumenya ngo mbega nahagurukijwe n'iki, donc kugira ngo kagateka kacu tugaharanire first twebwe yego, donc ukagumye jalousement nyene cya kintu bati no ibi ni ibyanje, nta muntu n'umwe afite uburenganzira bwo kunyambura iteka. None Ganasi turagushimiye cyane, none uririmba hari ibyuma gusa cyangwa ngaho oya sindibo hari ibyuma gusa akantu gatoya akaririmbo nk'ubumva ukumva birakunda nk'umuntu ambwiye ubwo nyene ngo porta indirimbo nzinasanga ni nyinshi ngo nkabura ukabura shwa nkundi ndirimbo turaguhaye akanya iyo yose ntiyaye cy'umunota utariyumvira akantu gatoya. nkawe n'ubu ushaka aririmbo kavuga ako wowe ushaka ndagushima Yesu wanje wangiriye imbabazi wogesheje ibyaha byanje amaraso yawe. Nakubwiye ko ngo yakagira ubwo baradusondetse kandi ijwi ryariko riraza neza, ko riraza ko nshaka akagripe n'agakorora bihara numvise rero abantu bamenyereye ko ibintu byabo biba bito, mwumva ingene dusondetse ariko ijwi mu mashaka yego ariko ngira sivyo barambeshera bwa oya nibwira kagwara ndanagesha uruba deja jawe ni jenda ndakubwiye none wowe uvuze ngo ni bibi jenda na gripe ngo ayo mbwa umvise igi wanje ngene nivyo ntere ndagutumira niryo ndirimba bwijyarike honyene niryo nyene mugabo ndakunda nanje ndirimbo surtout rero iyo hageze guhimbaza Imana mba numva ndahari hafi. Urakoze cyane ko kumenya akaririmbo uri bumve yego mwumvise rero ko jene nisabiye ikiganiro cya kabiri, nibaza ko mwamukunze, jewe ndaryohewe cyane kuko arimo ubutunzi budasanzwe. murakoze cyane nguma n'ubu ndamusaba nakarangirije ko sinagihebye. On va parler de mes éducateurs, pas de problème ndagushimiye cyane. Uretse ko ari abantu bake bemera kuvuga kuri icyo kintu, sinzi igituma abantu kubivuga ko ariko mu mba numva ari byiza ahubwo rero ndakibitse umwe cyangwa babiri kugira ngo nitwisondeke yego kibike ndakibitse kugira ngo nitwisondeke. Tugiye kugitegura, tuzogaruka tuvugana kuri ako kantu kubera ko hano kuri Action ni iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, mbwa kandi ukwemera kubyara ubuzima. Rero mba numva nshaka kuvugana n'abamesa yabateye kubw'impamvu nyinshi, nico gituma nakimusavye ngabo kandi mwumvise yuko afise akajwi karongorotse. ndaguhaye inkorora twe twakumvise ntacu murakoze ariko murakoze cyane. none ubundi murafise ahantu muririmbira hamwe abakunzi bacu babumvise bumvise akajwi gatoya bashaka kukumva nyene ijwi umwanya munini kunezererwa n'ingene muririmba? yego ndafise nk'ubu pendant la semaine ndafise ahantu hatatu mbandi ntagire rero uzokwitinyaze mwese muzoze ushaka wese kuko yaba ari ambiance antuka iryoshe. yego ntuhababwira hari mardi n'ahitwa Light Club juste aha muri ville impande ya Galerie du Boulevard birafatanye. Vendredi n'ahitwa Lux Lounge kuri Nyankoni numéro 52.
ku Mutangano ama dimanche naho ni Donatus Conference Center yego kuri la avenue du Large yego mwavyumvise hariho rero cane azoba haba haryoshe yaperfectionye vraiment azoba atariko aritwaza ngo aragwaye grippe oya si jewe gusa biranaryoshe ushaka wese arafata mikro akaririmba indirimbo shaka ni vibe iryoshe ace aririmba umwanya Karibu munini cane. tumwumvirize Ego. Nansi, turagushimiye cane murakoze cane namwe umukama atere aguhezagira akuje Amen. imbere akuyobore Amen, kubera twese. ko niwe atuma tugera Yego cane. twebwe twokora twogerageza ariko tudashigikiwe nawe tugasanga byapfuye rero karibu cane kuri Axia turakwiteganye igishika murakoze cane urakoze nawe murakoze namwe kuba mwantumiye muri kino kiganiro karibu cane murakoze